Bakunzi bahore Kanani TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero ijambo Imana ishyize ku mutima tuganire uyu munsi ni ijambo twibutsa imibabaro umwami wacu yagize ku bwawe nanje. Haleluya. Turi mu gihe cyiza cya Pasika, ndagomba ngo dusubire twibukanye. Bantu b'Imana, Yesu ntivyamworoheye kugira ngo agakiza kaboneke. Yaciye mu bikomeye kandi nawe ubwiwe yaranabivuze ati umutima wanje wari wifuza gucungura abantu, ariko umubiri urananiye. Yanywereye ku gikombe kirura, yarababajwe, yarasuzugwe, yaratutswe, ntaco atabonye kugira ngo wewe nanje uyu munsi tubone guhindurirwa amateka, tubone guhindurirwa ikibanza, kuko ikibanza twarimwo nticari ic'abana b'Imana, ariko kubw'amaraso ya Kristo, kubwo kwitanga kwiwe twahindutse abana b'Imana, twahinduye identite. Nta muntu n'umwe wundi ashobora kuguhindurira identite ngo uhinduke umwana w'Imana atari Kristo wenyene. Haleluya. Rero Pasika ni intsinzi yacu, ni intsinzi ikomeye abana b'Imana dukwiye kuba duserebra, tukanenahaza umwami, tukamushimira ibyo yadukoreye. Ntivyari vyoroshe, ariko ngo vyari bikwiriye. Reka dusome turabe imibabaro yagize, ariko arasenga nabo nyene akabona ati ibi bintu ndabishobora gute, igikomera kinywerako gute, ko giteye ubwoba. Abura n'uwumufata amaboko. Reka dusome muri Matayo igice ca 26, turasoma kuva ku murongo wa 36 dushikane ku murongo wa 46. Matayo 26 duhere ku murongo wa 36 dushikane ku murongo wa 46. Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa i Getsemani, abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano, mbanze nje hajya gusenga. Ajana Petero na bene Zebedayo bompi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica, bamuragumye aha mubane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya, arubama arasenga ati Data, asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, arabaza Petero ati uko nimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda n'ubwa kabiri, arasenga ati Data, asangwa bidashoboka yuko iki gikombe kindengana, kiretse ndakinywereyeko, nibube nk'uko ugomba. Yongera kugaruka asanga basinziriye, ko amaso yabo yararemerewe. Yongera kubasigaho aragenda. Asenga ubwa gatatu, avuga amajambo nk'amwe ya mbere. Maze agaruka kubigishwa arababarira ati nimwisinziriye noneho muruhuke, ehe igihe kirashitse, umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehe uwungurishije ari hafi. Mwese jewe nukuri iyo ndiko ndasoma iki gice, nkumva ingene Yesu yababaye, nkumva ingene Yesu ubwiwe nawe yavuze ati ibi bintu ndiko ndabona, kuko yagiye mwiyerekwa ariko arasenga, abona igitero kimuziye, abona ibihiri, abona amacumu, abona isinzi ry'abantu, umva n'ishavu n'iki, aravuga ati no, barya abantu baziye jewe. Urumva yari mu mubiri 100%, nk'uko nawe uyu munsi wobona igitero kikuze, naho yoba ari abantu babiri, umutima wo kuvamwo, wogerageza kurondera aho uhungira, ukarongera ingene ubigenza,
kugira ngo urabe, cyangwa ugahamagara abantu ati ngwino ngwino mu ntabare. Yesu we nta n'umwe yari afise, nta n'umwe yari afise Mariya, nta n'umwe yari afise aganyira, kuko turabonye neza ngaha n'abigishwa biwe b'inkoramutima yaratoranije abigishwa batatu aravugira ati nimuze tugende, kuba yaravuga ati abakameme barakuze mu mpwemu, aba bantu tumaranye igihe, ndamaze kubabona boshobora guhagarara nanjye bakantera intege bagasenga ngakomera. Arabahamagara abizeye, ngo aragenda arababwira ati rero nimusigare ngaha musenge, je ngiye gusengera hajya hirya. Ngira yanka yuko asuka amajojwa yiwe imbere y'Imana bamwumva, nabo bari gucika intege. Yesu we yigira hirya gato, arababwira ati ariko ntimuryame, nimube maso, kuko igihe kirakomeye, igihe ni kibi, muhava mujya mu masha mabi nimutasenga ngo muronke inkomezi nanjye munshigikire mu mubabaro ndimo. Yakize kugenda gusa, baciye bagira iki? Baciye bisinzirira. Yesu ngo aragenda aravuga ati papa, umutima wanje wuzuyemo akabongo, umutima wanje yumva igikombe ngira yimereko ntacyo nshoboye, giteye ubwoba. Papa ndagusabye, ndakwinginze, ntabara iki gikombe kindengane, sindakinywereko. Ariko mwibuke ko Yesu ava no mu ijuru yarazi neza ikimuzanye, yarazi neza ko agiye gupfa, ariko ashitse imbere y'urupfu nk'umuntu aragira ubwoba, nk'umuntu arababara, nk'umuntu aratinya. Se nawe yamuhamagara akirabira hirya, ntiyanamwumviriza, kuko yari yahindutse iki? Yari yahindutse icyaha ku bwawe nanje. Haleluya! Kuko we turazi neza ko atacyaha yigeze akora, nta cyaha na kimwe yigeze akora, yari umugororotse. Ariko ku bwawe nanje, kubw'urukundo gukunda n'ugwankunda, aravuga ati ndemera uhinduka ikivume, ndemera kunywera kuri iki gikombe. Ariko agishitse imbere, haleluya, agishitse imbere nk'umuntu wese nkawe nanje, ushitse imbere y'ikibazo kandi kare wumumenga kiroroshe, ariko ugishitse imbere ugasanga nticoroshe, nawe ntivyamworoheye na gatoya. Mwabonye ngaha ko yavuze ngo aramubwira ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica, bamuragumya aha mubane maso nanje. Ngo yiyunguruza imbere gato, arunama arasenga ati data usangwa byoshoboka ko iki gikombe nikindengane, ariko ngo ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Urumva amubwira ikiri ku mutima, aramubwira ati naho nemeye kuza gucungura aba bantu, ibyo mbonye biteye ubwoba, ntavyo noshobora. Raba iyindi nzira ukoresha, mugabo sinca ahantu haragoye, ahantu hararemereye, ahantu sindi capable. Ariko arigarura aravuga ati ariko papa ntibibe ko jewe ngoma, naho ndushe, naho ndemerewe, naho numva ntabishobora, ntibibe nkuko jewe ngoma, ariko bibe uko wewe wabiteguye. Haleluya! Imana mu ijuru irabona ko umwana wayo yamerewe nabi, iravuga ati genda mumwongerereze inkomezi. Haleluya! Genda mumwongerereze inkomezi. Umva aragaruka kugira arabe abigishwa biwe nabo uko bamerewe, ngo asanga barasinziriye. Iki gihe hari aho ndakiyumvira, hari igihe umuntu aba mu kibazo, hama akabaza ati ndabwira inkoramutima yanjye, ndabwira umugenzi wanjye, ndabwira umuvyeyi, ndabwira umuntu numva ko ari we anshika ku mutima, amfata amaboko amfashe kuri uru rugamba. Hama ugasanga wa muntu niyiriko urabimubwira nta nico bimubwiye, kandi wewe urababaye, urarushe, umutima wawe urababaye, ntubona ingene ubigenza. Uba ukeneye basi umuntu aguhumuriza, uba ukeneye umuntu akubwira ati mpore,
humura birashoboka, ejo bizogenda neza. Pardon. Ati nawe uyu munsi bwije ejo buzoca, ukabura umuntu n'umwe, ukabura umuntu n'umwe, n'abo mwasenganye, n'abo mwasangiye, n'abo mwakoranye igikorwa c'Imana, ukabona bose baguteye umugongo, ukabona nta n'umwe yisusiye n'ingorane urimo. Gerageza wiyumvire agahinda. Kandi uyu we ivyo yariko aracamwo ntiyari inyungu yiwe nka Yesu, yari inyungu yabo bose bari kumwe nawe, yari inyungu yacu twese, yari inyungu y'icitwa kiremwa muntu. Ariko abura umuntu n'umwe amufata amaboko, abura umuntu n'umwe amwumva. Yesu arabata ariko n'ukuri birabananiye n'iminsi twabaye, n'ibyo nakoreye hagati muri mwebwe n'amahorasho twari dufitaniye, birabananiye ko mubana n'isaha n'imwe nanje muri iki gihe kigoye gikomereye ubugingo bwanjye. Birabananiye guhagararana nanjye n'isaha imwe. Yesu arasubira avuga ati kanguka, kuko iki ndazi ko namwe kuza kubakorako, ntimuhave muja mu mosha amabi, ahubwo mukomere namwe. Nimukanguke. Ngo arasubira aragenda asenga kwa kundi. Yabigize incuro zitatu. Muri izo ncuro zitatu nta n'umwe yafashe n'umunota umwe ngo asenge, nta n'umwe. Yesu amaze kwakira inkomezi aca aravuga ati ubuye ndemeye. Araza arababwira ati umva, nimushake muryame muruhuke, uwungura araje, abaje kunyica baraje. Aremera yumera kuri iki gikombe. Muntu w'Imana, wewe uyu munsi wamwemeye ukamwizera, mbega urafise inyota yo kubana nawe? Urumva ko ariko asaba isaha imwe, ariko asaba isaha imwe. Hariho abamwibuka igihe ca Pasika kigeze, hariho abamwibuka igihe ca Pasika kigeze, twisonzeshe, twifunge, tugerageze kugendera ku murongo, kubera turi mu gihe ca Pasika. Ibyo si byo ashaka abantu b'Imana. Yesu arashaka ko Pasika tuyihoramwo iminsi yose yo kubaho kwacu. Dukwiye kwama twibuka igikorwa yakoze, tukagira icubahiro, tukacubahiriza, tukamenya ngo kugira ngo agakiza kacu tukaronke, hari uwababaye, hari uwababajwe, hari uwaciye mu bintu bikomeye, hari uwatutswe, hari uwikoreye umusaraba, hari uwambitswe urugori rw'amahwa, hari uwatawe n'abantu, hari uwasuzuguwe, hari uwaduze imisozi, hari uwakoze bikomeye kugira ngo ako gakiza kaboneke uyu munsi. Rero ntiyifuza yuko tumurondera kuri Pasika gusa, twanka icaha kuri Pasika gusa, dusenga kuri Pasika gusa, twisonzesha kuri Pasika gusa. Arashaka ko tubana nawe iminsi yose yo kubaho kwacu. Adusabye n'isaha imwe, ntadusabye umunsi wose, adusabye isaha imwe yo kubana nawe. Haleluya. Turokonesa igikorwa yakoze, turokonesa igikorwa yakoze. Nukuri jewe haraho mpora niyumvira, nkishira mu kibanza ciwe gato, iyumvire wewe ukagirira neza umuntu kugira ngo abaho ubuzima bwiza, ukamuha ibintu byose bikenewe, ukamwigisha, ukamuha ibintu. Mugabo wa muntu ugasanga aguma ari mayibobo, aguma atacamaze. Uribaza umubabaro ugira ivuga uti akurazi ibintu nemvesije muri urya muntu kugira ngo avemo umuntu. Mugabo uyu munsi rabi nyene ameze na Kristo. Ndibaza ko turaba, akaraba ubuzima tubamwo, akaraba imibabaro tugenderamwo, karaba ivyaha dukora, kavuga ati igikorwa nakoze camaziki, igikorwa nakoze camaziki, ubwitange bwanje bwamaziki. Kuko iyo turiko turakora ibyiza, iyo turiko turagendera mu byagezwe by'Uhoraho, iyo twemera tukabana nawe iminsi yose, Yesu aranezerwa. Jewe ijambo ry'Imana iminsi yose
ndarishira mu buzima bwanje, nkibaza umwana wanje arananiye, ndifuza kumugirira neza, umwana wanje ntanyumva ntanyumvira. Ese uraza akabonge bitera umutima w'umuvyeyi? Na Yesu iyo tumutera umugongo tukibagira igikorwa yakoze, nawe bimutera umubabaro, bimutera umubabaro. Kavuga ati kubera ko abana banje bamerewe gutyo, kubera ko abana banje bari muri ubu buzima kandi byabo bihari, narakoze ibishoboka byose kugira ngo umwana w'umuntu abe mu buzima bwiza, abe mu buzima bwo gutsinda. Rero iyi Pasika ntitubere Pasika nk'imwe twari dusanzwe tugira ngo duserebure ngo cyangwa ngo twifunge tureke kurya tureke kunywa, ngo umva wibabaza iyo minsi gusa. Oya, ntakeneye ko wibabaza, yarababaye pour toi. Yesu yarababaye, ikiguzi yaragitanze, nta wundi akeneye ko agitanga. Nta kiguzi wotanga kugira ngo unezereze umutima wiwe. Icyo agukeneye ko ni kimwe gusa, akeneye kugororoka, akeneye kugendera mu buzima bw'ubumana, akeneye kukubona umerewe neza, akeneye kukubona ushima Imana, akeneye kukubona uri equilibre. Kugira umuvyeyi anezerwa no kubona umwana we atera imbere mu buzima, umwana we amerewe neza, kugira ngo umuvyeyi umunsi yonezerwa no kubona umwana wiwe asubiye mu buzima nk'ubwo yabaye. Hariho abavyeyi barimye kugira bagenze n'amaguru ibirometero kugira ngo uyu munsi umuvyeyi yonezerwa no kubona umwana we agenda ibyo birometero kandi imiduga yaraje iwabo ihari. Yonezerwa no kubona ariko akora ibikorwa bimurusha urumva umuvyeyi aranezerwa no kubona umwana wiwe nawe afise n'abakoresha. Yesu rero ntakeneye ko dusiragoringa abantu b'Imana, ahubwo medita ku ijambo, medita ku gikorwa yakoze. Mbega Yesu yaje ashaka iki? Yaje kugusubiza mu burenganzira watakaje, yaje kugira ngo usubire kuba umwana. Hariho abakubwira ngo je nsenga ku Pasika, ku Nweri ku Pasika, kuri Pentecote. Ivyo ni ibintu bito imbere ya Yesu. Yesu ashaka ko tubaho ubuzima bw'ubumana iyi minsi yose y'ukubaho kwacu. Medita ku ijambo, uririmbure, hanyuma ugende uko ijambo rivuga. Aho uzoba uri kubana na Yesu, uzoba uri kunezereza Yesu, kuko nico cyifuzo ciwe, ko umwana w'umuntu abaho ubuzima bumeze neza. Rero Imana yo mu ijuru ikumpezagirire kandi Pasika nziza. Usubire wiyumvire Yesu yakoze iki, Yesu yashaka iki? Yashaka ko turuha, imibabaro yarayikoreye pour nous. Yakeneye ko tubaho ubuzima bw'akaruhuko, ubuzima bw'isabato, ubuzima buguwe neza, kuko yarabirangije. Imana yo mu ijuru ibampezagirire. Mwami wanje, singira amajambo akwiriye kugushimira. Ivyo wadukoreye birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. We waremeye kubabara kugira ngo tubabarirwe, wemera kwambara ubusa kugira ngo twambikwe, wemera gukubitwa kugira ngo mu mishago yawe dukire ingwara, wemera gusuzugurwa kugira ngo duhabwe icubahiro cawe. Ntaco utakoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho neza. Waduhaye ijambo ryawe uraritwigisha, uduha na mpwemu yera aridusobanurira kandi adukomeza, adushigikira muri vyose. Ese icompa umwana w'umuntu agatahura ico gikorwa wakoze, kutagikoze kugira ngo natwe dusubire kwikorera imibabaro nk'iyo wikoreye. Waje kuduha akaruhuko, waje kuduha amahoro, waje kuduha umunezero wawe, waje kuduha umugisha wawe. Mwami wanje, ndagushimiye. Aho uri mu ijuru ryawe ryera, wumve ko ndagushimira. Uri gitangaza n'ibyo wadukoreye mwami, ni gitangaza. Ushimwe kandi wubahwe na bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.